Mu gitabo cya Bibiliya umusiguzi batubwira ngo iyo umuntu ariho akwiye kuzirikana iherezo ryiwe. Turi mu gihe cy'iherezo, ibyo birazwi, igihe cy'iherezo tukirimo. Ni nayo mpamvu batubwiye ngo umunyabwenge ni uri gutegura iherezo ryiwe kugira ngo rize ribe ryiza. Umuntu yirinde kwibaza ko aragakomeye kandi atacamaze. Iherezo ry'ikintu riruta itangura ryacu. Kuba twaravutse ibyo byarabayeho kandi turiho, ariko ikizogira akamaro kanini ni iherezo ryacu. Umuhera watese uzaburi hafi, araririmba bihangana bagashitsa kw'iherezo. Turabaramukije mwese abadukurikirana, amahoro y'Imana abane namwe. Jewe tugiye kuganira, nitwa Neri Iradukunda. Tugiye kuganira ikiganiro kitubwira ngo zirikana iherezo ryawe. Mu gihe turiho, iherezo ryacu niryo riruta itangura kuba rinini. Mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe igice cya 32 ku murongo wa 29 baravuze ngo iyo baba abanyabwenge bokwibagije ibi, bokwiyumviye ku iherezo ryawe. Iherezo rero niryo riruta itangura. Mu gitabo cya Bibiliya umusiguzi batubwira ngo iyo umuntu ariho akwiye kuzirikana iherezo ryiwe. Mu gitabo cy'umusiguzi igice cy'icenda ku murongo wa 5 batubwira ngo erega bariho bose baba bazi ko bazopfa, ariko abapfuyeho ntacyo baba bazi, kuko n'ibikorwa byabo biba byaramaze kwibagirana. Iyo umuntu ariho rero abazi yuko azopfa, akwiye kwibaza ngo mbega ninapfa iherezo ryanje rizoba ryiza. Mu gitabo cya Petero wa mbere igice cya 4 ku murongo w'indwi bavuze ngo ariko umuhero wa byose uri hafi, nuko nimuwugumbe mwirinde kugira ngo mushishikare uburyo musenga. Rero turi mu gihe cy'iherezo, ni nayo mpamvu turi kwigana ngo buri muntu wese ategure iherezo ryiwe kugira ngo rize ribe ryiza. Mu gitabo cya Yohana wa mbere igice cya 2 umurongo wa 18 batubwira ngo turi mu gihe cy'iherezo. Ibyo birazwi, igihe cy'iherezo tukirimo. Ni nayo mpamvu batubwiye ngo umunyabwenge ni uri gutegura iherezo ryiwe kugira ngo rize ribe ryiza. Mu gitabo cy'umusiguzi igice cyawo ni 9 umurongo w'8 batubwira ngo iherezo ry'ikintu riruta itangura ryacu. Kuba twaravutse ibyo byarabayeho kandi turiho, ariko ikizogira akamaro kanini ni iherezo ryacu. Kwibaza ku iherezo nibyo bikenewe. Umuntu akibaza ngo kubera iki ndiho, mbega ndiho ndi muzima ngo bigende gute? Kuba turiho hari abatahari, Imana ishaka ko dutegura iherezo ryacu kugira ngo rize ribe ryiza, tuze twitahire mu bwami bw'Imana. Ku muntu atari kategura iherezo nka kino gihe, harakaga kari imbere yiwe, ariko uri kuritegura. Dusomye mu gitabo cya Daniyeli igice cya 12 ku murongo wa 2 batubwira ngo kandi benshi mu bazoba basinziriye mwivu hasi bazikangura, bamwe bikangurire ubugingo budashira, abandi bikangurire ukumaramara. Mu bantu bazoba bateguye iherezo ryabo rikaba ryiza, bazikangurira ubugingo budashira. Abazoba bateguye iherezo ryabo ribi bazikangurira ibimaramare n'ibitetego. Ni nayo mpamvu buri muntu wese ariko aradukurikirana akwiye gutegura iherezo ryiwe rikazoba ryiza kugira ngo aze yironkere ubugingo budashira. Mu gitabo cya Yeremiya 32 ku murongo wa 19 batubwira ko buri muntu wese akwiye kurwana intambara yo gutegura iherezo ryiwe rikazoba ryiza, akazanabona Imana. Batubwira ngo uruhambaye uragororotse mu bikorwa n'inkomezi zawe, inyonga zawe zitegereza ingeso zose z'abana b'abantu, kugira ngo ugerere umuntu wese ibikwiranye n'ingeso ziwe n'ibikwiranye n'iby'ibikorwa byiwe byamuje. Imana idufashe cyane. Mwa kino gihe Imana iragororotse kandi irahambaye, ngo iri kwitegereza ingeso za buri muntu wese, ibikorwa byiwe, kugira ngo agerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo ibikorwa byiwe byamuje. Ibi dukora n'ibi tuvuga, Imana iri kubyihweza ikaraba ibyo ukora ko ari byiza. Ku iherezo byose izabitugarukanira ibishire imbere
y'amaso yacu umuntu ahegwe ingero y'icyo yakoze ari kibi ari ciza. Mu gitabo c'Abigalatiya igice ca 6 umurongo wa 3 bavuze ngo umuntu yirinde kwibaza ko aragakomeye kandi ataca amazi, igikenewe ni ugutegura iherezo. Kane baravuze ngo ariko umuntu wese asuzume igikorwa ciwe niho azobona icyo yirata ku mutumba wiwe bwite atari ku bwa mugenzi we, kuko umuntu wese azokwikorerera ubwo mutwaro. Ntimuzimire, Imana yo nticokorwa, kuko ico umuntu cose abiba arico azokwimbura. Ubiba mu buryo bw'umubiri azokwimbura ukubura mu mubiri, ariko biba mu mpwemu azokwimbura mu mpwemu ubugingo budashira. Twame dukora ibyiza ntiducobogore, kuko igihe nicashika tuzokwimbura nitutarambirwa. None rero turonse uburyo tugirire neza bose, Imana idufashe cyane. Umuntu asuzuma ari gusuzuma igikorwa ciwe, agasuzuma ingeso ziwe, uwe niwe azogira iherezo ryiza, agakora ibikorwa byiza, akagira urukundo, akubaha Imana nk'uko bikwiriye, uwe niwe azogira iherezo ryiza bitume yemerwa n'Imana. Bibiliya itubwiye ngo twirinde kurambirwa, kuko niturambirwa ntituzohabwa ingero ikwiye. Mu gitabo c'Imigani igice ca 20 ku murongo w'8 batubwiye ngo umwami avyagiye ku ntebe yiwe y'imanza, agosoza inyonga ziwe ikibi cose. Ibi dukora n'ibituvuga byose Imana iri kubyitegereza, irabisha mu nyonga hayo, ikaraba amajambo mabi tuvuga n'ibyo dukora, ibyo ibyitegereza kugira ngo ize igerere umuntu wese ibikwiranye n'ivy'ibikorwa byiwe yakoze. Mu gitabo c'Abikorino ba 2 igice cyaho ni ca 5 umurongo wa 10 batubwira ngo twese tuzogaragarizwa imbere y'Imana kugira ngo tugeregwe ibikwiranye n'ibyo twakoze, kuko twese tutazobura kugaragarizwa imbere y'intebe y'amateka ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibihwanye n'icyo yakoze akiri mu mubiri, ari ciza ari kibi. Mwa kino gihe turiho bisaba yuko dukora ibyiza, tugakora ibikwiranye n'ibyo tuma tuzogira iherezo ryiza. Imana idufashe cyane gutegura iherezo ryiza. Dukwiye kubikora mwa kino gihe. Mu gitabo ca Matayo 12 umurongo wa 36 batubwira ngo ndababwira ukuri, ijambo ryose risubitswe n'impwemu muzoribazwa. Kuko amajambo tuvuga ari yazotuma dutsinda canke dutsindwa. Kuvuga nabi ibyo si byiza, gutukana ibyo si byiza. Bibiliya yavuze ngo tuvuge ijambo ryiza ryose ryo gukuza ubukwiye kuri bwirwa. Mu gitabo ca Yobu 34 ku murongo waho wa 11 bavuze ngo Yobu 34 umurongo waho wa 11 baravuze ngo kuko umuntu izomusubiriza mu nkoko ibihwanye n'igikorwa ciwe, izotuma umuntu wese abona ibihwanye n'ingeso ziwe. Eka n'ivy'ukuri Imana ntawe yokora icyaha, ishobora byose ntawe yogoreka imanza. 21 kuko inyonga zayo ziri ku nzira z'umuntu, kandi yitegereza urugendo rwiwe rwose. Nta mwiza canke igitutu c'urufu aho abanyakibi abakora ibyo kugabitanya bashobora kwinyegeza. Imana idufashe cyane. Dukwiye rero guharanira gukora ibyiza, tukirinda gukora ibibi, kuko ibibi dukora n'ibyiza dukora hari umunsi byose bizosuzumwa. Mu gitabo c'Umusiguzi igice ca 12 umurongo wa 14 bavuze ngo kuko Imana izoshira ikintu cyose mu rubanza ari kibi ari ciza. Ni nayo mpamvu umuntu akwiye kwirinda agakora ibyo kugororoka akiri mu mubiri, kugira ngo tuze tugire iherezo ryiza. Mureke Imana iduhe kuzogira iherezo ryiza, twese tubisabirane. Imana idutabuze aya majambo kurusha uko yabatabuza mu izina rya Yesu. umuhera watese uzaburi hafi, arari wabihangana bagashitsa kwiye.